ibice 80% by'abakene kandi bashonje kw'isi baba mu misozi. Abarenga ibice 60% muri aba babeshejweho n'uburimyi. Aha ni muri rusangi no kuvuga kw'isi yose. Mu Burundi abangana n'ibice 90% baba mu misozi kandi nka bose babeshejweho n'uburimyi. Abasigaye usanga baba ku migwa mikuru y'intara no mu gisagara ca Bujumbura. Ariko nabo nyene baranyuzamwo bakarima kubera ko benshi baramaze kubona ko umushahara baronka udashobora kubatunga n'imiryango yabo. Muri iyi video imishahara siyo tugira tuvuge, ahubwo tuza kuvuga ku burimyi, inkingi ikomeye mu iterambere ry'u Burundi, na cane cane ko turi mu rugendo rwo gushikana u Burundi ku ntambwe ikomeye, aho twipfuza ko kizoba ari igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Uburimyi n'umwuga ushaje kubera ko birasa naho wavukira imini kiremwa muntu. Mu myaka 1011 iheze niho umuntu yagize icyumviro cyahinduye isi ku mpande zose. Mwibuke ico gihe umuntu yaba mwishamba agahora yiruka inyuma y'ibikoko, yaratunzwe n'inyama n'ivyamwa yamura mwishamba. Igihe kimwe ahejeje kugicamwa yataye urubuto, ariko haheze imisi yongera guca hahana asanga rwa rubuto rwarameze ndetse ruriko ruravamo igiterwa giteye igomwe. Niho yiyumvira ati mfashe imbuto nkazisabagiza mw'ivu, ni ukuvuga ko zica zimera zigakura zikongera gutanga ivyamwa. Acarabigerageza afata imbuto azegeraniriza ahantu hamwe arigira, agarutse asanga ni kwa kundi zarameze. Ararindira zimwe zitangura kuzana ivyamwa, umunezero uramwica kubera ko vyasa naho ahagaritse guhora yiruka arondera ibyo afungura. Nibi biterwa nshobora kuvyegereza n'ibikoko birashoboka. Yagiye mw'ishamba rero araba ibikoko bitagorana, afata intama, impene abitungira hafi yaho yubatse agasago kiwe, maze uburimyi n'ubworozi biba biravutse. Ico gihe si uburimyi gusa bwari buvutse, ahubwo hari havutse n'ibigwati, ari naho havuye ibisagara. Abashakashatsi berekana ko iyo umuntu ataza kuyumvira uburimyi abantu babangaha kw'isi batari kurenga miliyoni 10. Uno munsi mu mwaka w'ibihumbi 2026 turi miliyaridi 8 ni miliyoni 300 atagikoze ku kijanye n'igwirana ry'abantu. Mu mwaka w'ibihumbi 2100 isi zobitunza abantu barenga miliyaridi 10. Kuva umuntu afashe imbuto akazizika mu kuzimu yari découverte dasanzwe. Icakurikiye yarondeye ikintu camufasha kuvyura isi kugira aronke ukuntu ashiramwe imbuto, isuka yari ivutse. Haraheze imyaka 10,000. Ubuhinga bwakomeje gutera imbere kubera ko harageze n'atagikoresha isuka, ahubwo yarondeye ivyuma bikomeye ndetse anagira ku rwego rwo gukoresha shimi imwe twiga mw'ishuri, hamwe bavuga amatome, azote, phosphore, potassium n'ibindi. Ibi navyo umuntu yabishize mu burimyi, maze haba havutse ifumbire mvaruganda canke engrais chimique. Ubushakashatsi bwarabandanije kubera ko uno munsi tugeze ku rwego rugira kane mu iterambere ry'uburimyi, ico bita 4e révolution agricole, aho dukoresha imashini nyabwonko, ubwenge bw'ubukorano canke intelligence artificielle, amarobo n'ibindi. Ariko iri terambere nijya mu bihugu biteye imbere. Mu Burundi wacu no mu bindi bihugu byinshi bya Afrika iri munsi ya Sahara ibi ntibituraba kubera ko twebwe ubuhinga dukoresha n'ubwapfumbuwe mu myaka 10,000 iheze, igihe havuka isuka. N'ubu tuvugana turacakoresha isuka. Ya suka yaboneka mu myaka 10,000 iheze. Dukoresha isuka maze tukavyura ivu, tukazika y'imbuto, abo bishobokeye bagashiramwe akavu gakeya, hanyuma tukarindira ko imvura igwa, ibiterwa bikamera bigakura, tukarindira ko vyera, hanyuma tukaja gusarura. Uko kuntu tubikora ni kimwe neza 99% kumwe wa mugabo yavumbura uburimyi yabikora haraheze imyaka 10,000. Ibi kugira tubitahure, mwiyumvira umukinyi wa casino canke 1xbet, aho usheta amafaranga yawe wizeye ko wunguka, ariko mu vy'ukuri nta bubasha ubu bifisemwo.
niba uvuze ko ikipe kanaka ariza gutsinda uba butomboze. Rero n'uwo murimyi wacu afata imbuto ziwe akaba atazi icyo azokora mu gihe imvura izoba yataze, uyu murimyi nawe nyene azoba ariko aratomboza nka kumwe kwa wa mukinyi wa kazino canke wa 1xbet. Ibice birenga 80% by'abarimyi dufise mu Burundi nuko babigenza, bizera ko bazimbura mu gihe ikirere kizoba kigenze neza. Imvura yanse kugwa baca basenga bahamagara Imana ngo nibaha imvura. Ariko nubwo jewe ntazi ukuntu Imana yiyumvira, ndibaza ko idashobora kutwumva mu gihe yaduhaye icamwa c'indimu natwe tugaca tuyisaba umutobe w'indimu. Imana yaduhaye igihugu ciza, igihugu cuzuye amazi gikikijwe n'inzuzi n'ibiyaga, ariko kumva turiko turayitakambira tuyisaba imvura ngo yeze imirima yacu. Nta gihugu cateye imbere, nta gihugu cabaye puissance kitabanje guteza imbere uburimyi. Iyi ni nkingi y'iterambere iminsi yose. Amerika yakoresheje abaja b'abanyafrika mu mirima. Europe nuko nyene hose bateje imbere uburimyi, bakimbura umusesekara maze bakawuhingura. Twebwe turi ngaha nibyo turima ntibidukwira, kubera ko uno munsi tuvugana Afrika ibyifungura ibice birenga 60% biva hanze. Muhava mwibaza ngo ndiko ndashikuza, ariko reka ndabereka ibiharuro. Ikigo cy'ubushakashatsi Ecofin Agency cerekanye ko Afrika yasohoye miliyardi 97 z'amadolari y'abanyamerika mu kugura ivyo kurya mu bihugu vya Buraya na Aziya hagati y'umwaka wa 2021 n'umwaka wa 2023. Igihugu ca mbere cyasohoye amahera menshi ni igihugu ca Egypte, hakurikira Algeria, Maroc, Afrika y'Epfo, Nigeria n'ibindi. Mu Burundi naho nyene ivyo dusarura ntibidukwira, kubera ko mu mwaka wa 2023 Uburundi bwasohoye miliyoni 57.8 by'amadolari y'abanyamerika mu kugura ivyo kurya bivuye mu bihugu vya Tanzania, Uganda, Kenya na Zambia. Aha ni mu gihe mu by'Uburundi bwashoye muri uwo mwaka vyinjije mu kigega ca leta amafaranga angana n'ibihumbi 239 by'amadolari y'abanyamerika, deficit canke ikinyuranyo kingana n'imiliyoni 57 n'ibice bitandatu by'amadolari y'abanyamerika. None mu vy'ukuri ibi bishoboka gute ngo tugura ivyo kurya hanze kandi ibice birenga 80% byitwa ngo nabarimyi? Mu Burundi umuntu wese atakaza afise yiyita umurimyi. Uburimyi bwabaye umwuga w'abakene, ariko handi siko bimeze. Abarimyi babara batunze, kubera ko mu bisanzwe uburimyi ni entreprise mu zindi, ni entreprise isaba umutahe kandi gakorwa mu biharuro. Hari abariko bambaza ngo hokogwa iki? Icambere no guteza imbere no guha agaciro ubushakashatsi, hanyuma harimo ababishoboye. Uburimyi budahagaze ku bushakashatsi n'uburimyi buherera mu ruhombo, kuba ari gutomboza nka kumwe kwa wa muntu wa kazino cyangwa wa 1xbet. Ibi navyo nta numwe byigize biteza imbere. La science ni habwa ijambo, hagwizwa ama laboratoire, abarimyi bashigikirwe bubaka ama entreprise yagutse maze bakoresha ubushakashatsi. Tureke kuguma muri bimwe ngo tuzorima hanyuma dusenga Imana ngo izodufasha. Imana yaradufashije, iduha igihugu ciza, yaduhaye icamwa c'indimu, na hacu rero kwikorera umutobe w'indimu. Ingaruka mbi zo kurima hatisunzwe ubushakashatsi ni nyinshi cyane. Hano harimo itituka ry'isi ndimwa n'ihumanywa ry'ibidukikije. Reka ndabaha akarorero. Ubushakashatsi bwa EFDC na Izabu bwerekanye ko ibice bigera ku 80% by'ubutaka burimwa mu Burundi bufise umururazo ukaze, ni bimwe bita acidité du sol. Ibi bituma ibiterwa bidakura neza ngo bitanga umwimbo nk'uko umurimyi yabishaka. Ikibabaje nuko abarimyi banabuze n'ifumbire, baca bapfa guteragira uko nyene mw'isi yamaze gucoka. Isi yari ikeneye ivyunyunyu. Uyu murimyi wacu ntashobora no kuyiruhurira, yimbura reke aronka ifumbire canka yibure aguma yarimye, kubera ko isi yamaze kunanirwa ntishobora kwihangana na gato. Bino bibonekera mu yindi ngorane hanze Burundi, inkukura nayo ni kindi kibazo gikomeye mu Burundi. Ibiharuro vyerekana ko ibice 64% by'isi ndimwa mu Burundi bisinzikajwe n'inkukura. Buri mwaka dutakaza miliyoni 38 z'amatoni y'ivu, hangana n'amafaranga miliyoni 120 z'amadolari y'abanyamerika. Dutakaza ibice 5% by'ubutaka bwose burimwa mu Burundi buri mwaka.
ubutunzi Imana yaduhaye sinzahabo gusa nuko nyine arizo turiko turabona, ariko hari ubundi butunzi buriko buraduca mu myanya y'intoke tubiraba. Kuno gutakaza isi ndimwa bivuye ku nkukura atagikozwe tuzoshika mu mwaka wa 2050 vyarigwije na gatatu. None yambona kazoza tuzoyishikako gute mu gihe igihugu cacu kizoba cabaye ubugaragwa? Tuzoyishikako gute mu gihe ubutunzi kama twari dusanganywe buzoba bwaraduciye mu myanya y'intoke turorera? Nta muntu ashobora kwiyumvira uburimyi atabanje guha agaciro ubutaka, kubera ko ntiturima mu kirere, turima muri iri vu turiko turatakaza ijoro n'umutaga. Buri gihe iyo mbonye imvura iguye ndarira kubera ko mbona imivu itemba ku misozi twa ubutaka bwacu, bwa butaka tworimye ko bukadukura mu bukene bukatugira igihugu giteye imbere. Mbona inzuzi nka Ruvyironza, Ruvubu n'izindi zarahinduye ibara kubera ko zuzuye akanovera ku butaka bwacu bwajongorojwe na yamvurirwa ku misozi yacu yamaze gucoka. Abatabizi bakishima ngo baronsa akavura, kumbe kabatwaye ubutunzi budaharurika. Ibi biragoye kubona n'amaso, nka kurya nyene bigoye kubona ingene ibiterwa bikura, ni nako bigoye kubona ukuntu turiko turatakaza ubutaka buri segonda. Ariko ibi bizoza kwibonekeza inyuma y'imyaka 50 canke irenga, igihe tuzisanga dukikijwe n'ubugaragwa, ahahoze imitumba ishashagirana hasigaye ibitandara vy'amabuye. Ibizodutera agahinda tutigize tugira kuva Burundi bwabaho. Ikibazo nyamukuru kiri ngaha. Mwiyumvire, igihugu gito nk'u Burundi kirimo miliyoni hafi 14, ariko ibice birenga 80% bakabara barimye. Iki nticari kibazo bwaco, nuko gusa bano barimyi bavyiganira mu duparasere duto duto cane kandi bagakoresha ubuhinga bwa kera, hanyuma bakimbura duke cane. Utuduke bimbuye bakadusabikanya mu miryango yabo ntibanakwigwe, hanyuma igihugu kigasigara cisopa amafaranga yo kugura ibifungurwa bivuye mu bindi bihugu. Ibiharuro twabibonye muri video heruka. Naravuze ko systeme y'indero ikwiye guhinduka kubera ko ntikijanye n'ibihe tugezemwo, na systeme y'uburimyi rero irakwiye guhinduka kubera ko yoyo yataye igihe kuva kera cane. Wakoze kubana nanje muri iyi video y'uno munsi yagaruka ku burimyi. Fyonda jeme canke like, subscribe canke follow, hanyuma tuzosubire mu bindi biganiro.